ikanguro rizana icyubahiro n'igitinyiro. Kimwe gusa dukore bya bindi dusabwa, twezwe twihana ibyaha, nta nkeka tuzoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi kireba none. Haleluya. Kandi ibi bitegerezwa kugaragarira amaso y'abantu bose. Usomye rero aha haruguru ku murongo wa 15 baravuga rero aba bahungu ba Sikewa bagombye kuvyigana. Ibi bintu ntibizokogwa mu mubiri, oya, bisaba, narababwiye yuko umwaka wo gutotahara ujana no kuzura mpwemu yera. Iri kanguro rijana no kuzura mpwemu yera. Aba bahungu ba Sikewa baravyiganye bati ntitwabonye ukuntu babigenza ba Pawulo, ntitwabonye ukuntu babikora. Baca baragenda nabo barigana. Si ibintu byo kwigana abandi, nukuzura ku ruhande rwawe, n'ubushobozi bukorera muri wewe ku ruhande rwawe. Si ibyo kwigana naka, oya, nukuzura urisengera, urisabira ubushobozi ku ruhande rwawe. Baca baragenda ngo mwizina rya Pawulo, mwizina rya Yesu Kristo Pawulo avuga, mwizina rya Yesu Kristo uwo Petero avuga, sohoka, genda, turabasohoye mw'abadayimoni. Hewe b'abadayimoni bati mwebwe muri bande? Kwanza ko Petero tumuzi, Pawulo tumuzi, namwe muri bande kugira ngo mudukure hano twagerereye? Muri bande? Ngo baca babagurukirako, barabakubita ngo batabagura n'impuzu, ngo basohoka bahunga biruka, bari gusa, bajovye kandi bari gusa. Ibi bintu si ibyo kwigana. Mu gihe c'ikanguro si ibyo kwigana ngo nabonye ngo naka vyakoze, ngo si ibyo kwigana. No, rondera ubushobozi ku gatwe kawe, rondera amavuta ku gatwe kawe, kandi ntusigare inyuma mu izina rya Yesu. Ntusigare inyuma, nawe uri igikoresho c'Imana, nawe we mpwemu yera ari muri wewe. Icyo ukeneye ni bwa bubasha bwiwe, ni ukuvuga onction niyo ukeneye. Ahandi ho mpwemu yera ari muri wewe, si ibyo kwigana. Haleluya. Uzura amavuta ya mpwemu yera mu izina rya Yesu, hanyuma mugende musenda abadayimoni, mugende mukiza abagwaye. Haleluya, haleluya. Ibi bintu bakoze byaramenyekanye hose, biramenyekana muri Efeso ati bya bintu si ibyo kwigana.